umunsi mwiza wa gatanu ku bakunzi ba Black Media mudukurikirana biciye ku rubuga rwacu ni chaîne ya YouTube ni Black Media aho mukurikirana ibiganiro bitandukanye bigenda bisha kuri iyo chaîne ndetse guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu mugende mukurikirana ibiganiro Bingo Sport aho tuganira ku makuru muri rusanga bavuga ku isi yose hano iwacu ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi ni jewe gane zadera ariko sinza kwa DJ nyene nza kuba ndi kumwe n'abagenzanje abagera kuri babiri mbere yuko ndabakira reka ndababwire mbega tugiye kuba tuganira kuki tugiye kuba tuganira ku makuru ya hano iwacu na cyane cyane turabire hamwe muri basketball uburyo vyifashe ku munsi w'Imana hari urukino rudasanzwe igihe isaha 8 aho umugwi wa Dynamo uzoburi kutara mu mitwe n'umugwi w'Urunani taza kwa twishege no turabe mbega urwo rukino twogwiteka ku iki ku rundi ruhande turaja muri Primus League ku munsi w'ejo tayari utwaye ikombe amaze kubamenyekana kazo banagitanga ariko hari inkino zifite zisobanuye ku munsi weje kuko hari imwe mu migwi ikigwana kugira ngo ntikoroke toza kwa twemwe mbega iyo migwi ifise amahirwe angana gute kugira ngo ntirangize ibye mu cyaca ca kabiri ku rundi ruhande n'umugwi wa Ugomba ugiye kuba urangiza ihiganwa udatsinzwe n'urukino na rimwe ese ku munsi weje birakunda yuko umugwi wa Vision ushobora gukora amateka ugahagarika uno mugwi wa Ugomba byose tugiye kwa tore hamwe ndetse duce no ku nkino zari kuno munsi ku mugabane Burayi duce n'izihari muri weekend nuko rero nizo tugiye kwa tunaganira ko ndabaha ikaze ndetse ndatumirira kugira sabone nyimbo wowe utarasha kugira sabone kuri chaîne yacu ubandanye usangiza ibiganiro abagenzi bawe bitakunze ko babibona ndetse ugira j'aime na partage ku ma post za kwa wabonye nuko rero reka nakire bagenzanje mwaramutse apologize mahoro cyane Adiera nizera ko meze neza je meze neza je ku ruhande rwanje meze neza ndashimira Imana kabisa weekend kwitangura gute weekend akazi ni kenshi kabisa simbona kazorangira umuntu sinzi wayiteguriye weekend weekend ihera ku munsi wa kane hariya yitanguye ejo kuja ku munsi wa gatanu uyinjiyemo neza ku munsi wa gatandatu rero ku munsi w'Imana ubwo urumva kuwa mbere ko bari kazo gikomeye cyane were weekend vjedi nikibazo uze kumbwira telefoni zoba yuguruye muri weekend mwakeye Bertrand mwaramutse cyane Adi meze neza cyane apologize je meze neza cyane nta kibazo na kimwe ufise abwo ntukomeye ubundi ndakomeye nta muri batagira ikibazo ibibazo nta kibazo afise ibibazo umuntu aravyitera ushatse nyine ariko mugani wa Bukayo hari ibibazo umuntu yitera ushatse ibyo bibazo urabikwepa kabisa rero ibyo bibazo ndashobora kuba ndabifise ariko nkigiremesha ko atavyo mfise kandi bica bigenda ko nyene kuza bigenda neza usanga nyine ubayeho neza utekanye nuko mbako abasore baraho bameze neza nkuko nawe babwiye rero tugiye kwa tunaganira kuri basket yacu ni kuri journée y'10 abona yuko ama equipe agiye kubanatana mu mitwe ku munsi wa gatandatu hari inkino zitandukanye aho kuri departement igihe cy'isaha 3 umugwi wa Muzinga uzotana mu mutwe n'umugwi wa New Star mu gihe Kerne igihe cy'isaha 5 ugware mu mutwe na Lazy Popo igihe cy'isaha 7 umugwi wa Lion Team ugware utari mu mitwe na Tigers mu gihe kuri Entente ama igihe cy'isaha 3 umugwi wa Young Eagles utara mu mutwe n'umugwi wa Jimkana kurundi ruhande Ugomba igihe cy'isaha 5 kuri Entente nyene utari mu mutwe n'umugwi wa Lemesha mu gihe ku munsi w'Imana kuri departement igihe cy'isaha zine umugwi wa Lezipo utota mutwe n'umugwi wa Lemesha New Star utari mutwe na Jimkana mu gihe urukino rurindiranywe isinzi n'abantu benshi ni igihe cy'isaha 8 umugwi w'Urunani uzotana mu mitwe n'umugwi wa Dynamo basore urukino ruhari novuga ko abantu benshi barindiye kumva mbega ibintu byifashe gute nubwo arabonye gwaje kuba rujamwo ukwidoga ku ruhande rumwe ku ruhande rw'umugwi w'Urunani vuga ati ko biri kose ibyo mwadukaye ntivyari ivyo twifuza ko dukira ku munsi wa gatandatu ariko baje kuba babihindura ariko n'urukino Bertrand rufite ico bisobanuye nyabira tubona yuko umugwi wa Dynamo uyoboye ndetse umugwi w'Urunani ugakurikira abanganya amanota n'urukino navuga ko rufite byinshi rusobanuye haba kuri equipe ya Dynamo ndetse no kuri equipe ya Urunani reka ndavuge muri ubwo buryo kuko nama equipe agira kuri abiri ubona ko kuva championnat canke saison régulière itangura hagati ya Dynamo ndetse n'Urunani bose nta numwe arashobora kuba atakaza bose bafite victoire zigira kuri 10 byumvikana yuko yaba Dynamo bamaze kuba batsinda inshuro zigira kuri 10 yaba Urunani
nabo bamaze kuba batsinda inshuro zigera kuri 10 byumvikana ko n'urukino rugiye kuba rudadanura canke n'urukino rugiye kuba rushiraho iyindi classement canke rugatuma yari isanzwe iri imbere ibandanye iri imbere ariko hatakiriho ca kintu cyo kuvuga ati nakana nakabaranganya ati bariko barusha ku manota batsinze canke amanota batsinzwe ariko hakabaho bimwe bavuga bati umwe afise victoire 11 undi afise victoire 10 rero novuga ko ni urukino rugiye gusobanura byinshi cyane nubwo nkuko warutanga bivuga gwaje kuba rujamwo imyidogo idasanzwe kuri ekipe y'Urunani ati bashobora kuba baduhinduriye amasaha mu bintu tutari twiteze ariko ukabona ko Aimable Nkunzimana asanzwe ariwe ajejwe ndavuga competition muri Febabu yaje kuba abishura kitaraganye nuvuga ko nayiri n'inyishu yoba yananyarutse by the way bivanye n'ikete Urunani rwari rwamaze kuba rudepoza ariko baza kuba ba maintain yuko rukino ruzoba ku munsi w'Imana igenekereza rya 2026 ukwezi kwa 4 2026 igihe cy'isaha 8 kwitere ya departement adi nuvuga ko ni match igomba kwerekana ninde agomba kuyobora ino championnat canke ninde agomba kubandanya ari imbere muri phase ari imbere ko twinjira muri phase retour na rigubona ko benshi bariko bariyumvira ni bande bazokurikira abo muri playoffs canke muri ya migwi ine ya mbere izohiganwa kugira ngo tumenye mbega ninde agiye kubaserukira igihugu cyacu cy'u Burundi rero muri rusange novuga ko apart y'Urunani apart ya Dynamo ni championnat ni saison régulière ubona ko bageze kuri phase are igiriko iragenda igana ku musozo ariko ubona ko haje kuboneka ama challenge menshi cyane apologize haje kuboneka ama challenge menshi cyane adiera haba kuma equipe amwe namwe ari ama equipe yadugije niveau tutari twiteze hari ama equipe yaje kuba yerekana urwego rudasanzwe turavuga nka equipe ya Kerne BBC imwe muri equipe novuga ko iri kiratangaza abantu batari bakebereko kuronka intsinzwe canke baruka gutakaza urukino mu nkino zibiri za mbere urukino rwa mbere batsinzwe n'Urunani urukino rwa kabiri batsindwa na equipe ya Dynamo kandi aho ukabona ko niya equipe iratsinzwa ariko igatsindwa akubera akanyarigabo ka equipe ya y'Urunani akanyarigabo ka equipe ya Dynamo ukabona hariho ya experience nivyo Kabura Rodrigue Kembo yarafise experience muri equipe ya Kerne witwa Alvin Nziza yarafise iyo experience ariko ukaraba abandi bana bariko barakinana nk'aba ba Melvin Meme ukaraba abandi bana bariko barakinana muri equipe yiwabo ukabona ko niba bana bariko baratanga ibyo bafise bariko barakoresha ibyo bafise bariko barakoresha inguvu ndetse n'ubuhinga bafise ariko akabamo akantu ka experience kakana ariko karabagonga iyo bahuye n'ama equipe nka Urunani iyo bahuye nk'ama equipe ya za Dynamo ariko ni equipe y'umumenyereza Arsene Mfuranzima yatweretse ndavuga ukundi gushaka canke yatweretse ubundi bukomezi tutari bwabone canke tutari twiteze kubona kuri equipe ya Kerne narijya ari equipe novuga ko yaje ica muri barrage kugira ngo ishike muri no ma equipe 12 ariko arakina Amstel Basketball League ro muri rusange novuga ko Kerne nimwe muri equipe noza nkatanga ko nka revelation canke imwe muri equipe iriko iratangaza abatari bake ariko tudasize inyuma aya ni ma equipe nkizi za Tigers izi za Rezipo ariko ubona ko Rezipo ari ama equipe yasubiye inyuma ndetse na equipe yaremesha bivanye na saison bari bagize ku mwaka weze wabona ko ari equipe yabaye muri zine za mbere ndavuga equipe ya Rezipo equipe yanaserukiye n'igihugu wanashima equipe yanatahukanye na zone 5 ariko ubu kuri no ncuro ubona ko ari equipe ya Rezipo yaje kubitakaza bamwe mu bakinyi benshi cyane bari bayifatiye runini ku mwaka weze ndavuga nk'aba ba PDD ndavuga bita Patrick ndavuga nk'aba uyu musore Jean Paul urabona ko ni bamwe mu bakinyi bari bafatiye runini equipe ya Rezipo ndetse ukongera ko n'uyu musaza yagiye muri equipe ya Tigers ndavuga bita Jonathan Monza ni bamwe mu bakinyi bari bafise experience cyangwa bari bafise ako kanyariga muri equipe ya Rezipo ariko kuva bavuye umwe ko equipe nayo novuga ko isa ni yasubiye inyuma ariko nkuko Adi yarabivuze hariho ukuzuka kuri equipe ya New Star BBC hariho ukwitanga kudasanzwe kugerageje kuraba equipe ya New Star bari kumwe n'aba ba RV urabona ko bariko baritanga kugora rudasanzwe kuko nabo baje kuraba ama defete bafise uza gusanga ata defete nyinshi bafise kuri equipe ya New Star bisigura yuko ni equipe yaje kuba yitwara neza cyane ni equipe yaje kuba yitwara kuko hari urukino bazosubiramo nkuko bavyumvise ku munsi wa Mungu urukino bafise na equipe ya Jimkana bivuze
bivuze ko niya equipe iri kiraduza niveau walaba kuri gym kana nayo niko kuko ariko nkuko turiko turavuga ati hari ama equipe yadugije niveau bona apologize hari nande ma equipe utashobora kuvuga ati izi equipe eske muri ABL ziriko zikora iki ko hari nk'ama equipe atararonka victoire nk'ayo ma equipe nka za Muzinga nta victoire ni mufisi ya ma equipe ubona ko ariko aritwara nabi equipe ya Rand team victoire hari ama equipe nka Young Eagles bafise victoire zigera kuri zibiri waje kuraba kuri equipe nka Aigle Noir uza gusanga bafise victoire ziri hasi cyane muri usanga uri kuraraba hariho amwe mu ma equipe novuga ko hariho ubwo bukomezi novuga ko bafise buruta ubw'abandi canke ubw'ayandi ma equipe ariko muri rusangi kuri equipe ya Dynamo akore equipe y'Urunani narigi ubona ko ariyo shock novuga ko irindiranye gishika n'abatari bake urabona turaza kuba tubona canke dusobanukirwa eske Urunani barabandanya batsinda Dynamo nkuko babikoze muri match d'ouverture canke match de gala ubona ko bariko barasinya partenariat na produit mu bice mu kinyobwa mu kinyobwa Amstel bivuze ko tugomba kuraba eske Urunani inguvu bakoresheje batsinda equipe ya Dynamo ubwo baraza kuzikoresha no muri saison regiriye ubwo Dynamo ukuba baratsinzwe n'Urunani nuko barushijwe na equipe y'Urunani byose biradadanuka ku munsi wa Mungu nivyo ngiye kuba nabaza apologize n'ama equipe Dynamo n'Urunani buri muntu wese bavuga ati bamwe bati Dynamo irakomeye abandi atunani rurakomeye ariko twabonye kenshi nko ngabigarutse ko Urunani iri muri equipe ikunda gutsinda cyane Vitaro nako Dynamo eske ku munsi w'Imana turavye uburyo ama equipe ameze ino sezo ka uburyo bariko baritwara kuko n'ama equipe yose anganya amanota banganya intsinzi turavye uburyo bariko baritwara nuhe muntu ubona afise ashaka gutsinda hagati y'ama equipe agira kuri abiri so iyo ni classico muri basketball bukayose akagarutse kuri championnat yose avuga ngo uburyo ama equipe ya 12 n'uburyo ama equipe novuga ngo mashashe yaje tubona ko takintu na kimwe ari karakora so ngendeye kuri ivyo byose nkaza kuba mfatira novuga kuri zino equipe zigera kuri zibiri aba kuri Dynamo tugende novuga ngo kuburyo biyubatse iyi ni equipe ya Dynamo uravye squad bafise birasa nkuko ari squad tuza kuyiharura ku myaka 3 ari abakinyari babandi tubaza bakiri kumwe bitandukanye cyane no mu Runani kugendeye no mu Runani waza kurana no kuri abakinyi bari bafise kuri Seziza uraza gusanga ari abatakirimo ari abitwa Basangwe Armel ari bitwa Dushime Clark kabose baramaze kuba bagenda ego nivyo baradugije abakinyi bakiri bato babakuye muri equipe B mugabo waza kuraba uno musi bariko baratanga umusaruro mwaba bana bakiri bato muri equipe y'Urunani nta barimo tuza gusanga abariko barutanga ari ba Prosper Muhire ari babujeje Romis bitwereka ko ufise hakurya no vuga ngo witwa Etienne Tametong ndavuga muri Dynamo nawe amaze kubametiriza cyane icitwa inzu ya Dynamo ugendeye n'uburyo abanye n'abari abakinya ndavuga bitwa ba Jogi Bernije imbere kirako aba Derville urabo buryo bariko baritwara neza ukaraba ngo equipe yitwa Dynamo giyubatse gute canke equipe y'Urunani yubatse gute equipe y'Urunani ni equipe novuga ngo biyubaka ariko mu mwanya rumwanya bakavuga ngo turaza gusora abakinyi gendera ku myaka igera nk'itanu uraza ku myaka igera nk'itatu basi uraza gusanga ari abakinyi babakinyi baba bitwaye neza byaba ngombwa ko bagenda ikindi kintu naco muri Dynamo novuga muri Urunani cyagiye novuga ngo kiza kiratuma uno mwaka ishobora kuba ari nziza kundi mwaka tukabura ya performance yabo bagira abakinyi bazana bakabafasha muri saison régulière novuga ngo baba étranger ariko uno munsi kuva effectif y'aba étranger gabanutse urabona ko barundi twama tuvuga ngo bari bakwiye kuronka umwanya bariko barawuhabwa inozo mugabo ukabona ko harabuze cya kintu cyitwa experience kuri bakinyi bacu babarundi so kuri performance na makipe anganya victoire ama victoire 9-9 usivye ko 10-10 usivye ko basumbanya amanota batsinze nayo batsinzwe niyo mpamvu Dynamo bayoboye imbere ariko nka cangendera novuga ngo ku cyitwa championnat kuri championnat national equipe yitwa Dynamo ni equipe nivyo bishobora kuza bikayivurwa gato muri playoffs ariko ni equipe mu myaka mike tuyibonye equipe itwara neza muri championnat national muri saison régulière bitwereka ko bimwe ko ndavuga ngo equipe ishobora kuba yari yubatse bavuga ngo twebwereka twubaka equipe ihoraho ego nivyo hashobora kuva mu yo eremimwe azo ari wa mu étranger asubiriye kugenda kuko tugendeye novuga ngo kubakinyi nkuko nabivuze uno musi ufise uyu ndavuga ngo ufise abasore bo muri Dynamo novuga ngo bamaranye imyaka igera nko kuri 3 ufise Jogi Bell shirako mutewe uyu Ben uno mwaka kugira kabiri novuga ngo ari muri equipe A shirako no musore w'umu pivot ndavuga ngo aba bagasongo abo n'abasore tuza gusanga bamaranye hafi imyaka igera kuri ngaye imyaka igera kuri 3 bari kumwe so bikanyereka ko
ntarashika ku cyitwa performance nariko ngendera ku myubakire y'imigwi novuga ngo abakinyi bashobora gufasha novuga ngo siri ku match nk'iyi tuba dukeneye kubona babakinyi ni Jogibert ni Clement ni ba Bria Kavakure na basore tumaze kubona ko bafite ikintu kinini baza gufasha muri no kipe nawe ugende kuri performance kuko nabikubwiye abariko barata abafasha ku match nk'aya ku ruhande rwa Dynamo bari muri novuga ngo bari muri forme ufise Etienne Tambetonge ariko aratsinda amanota menshi ufise aba ba Derville bariko baratsinda amanota menshi bitwereka ko babakinyi bawe beza bariko baguhana novuga ngo amanota muri kwa ya equipe nka za kuri za Rezipo bariko baguha amanota meza kuri za Kerne rero nta mpamvu novuga ngo yotuma nabona ko hakurya novuga ngo kwa Dynamo badashobora kuza kwitwara neza imbere ya Urunani. C'est vrai n'Urunani bafise performance nziza mugabo uno musigerageje kuraba mu Urunani hari ibintu navuga ko bisa nk'ivyasubiye inyuma sinzi ko ariko gutakaza abakinyi bakavuga ngo reka turekure Sango ya Rumera gende reka turekure Dushime Claire kagende reka tuduze bano bana bakiri bato canke sinzi ngo namafatiga reka araboneka kwa ba Marike ukugerageje kuraba ba Marike bari mu bakinyi bakoresheje inguvu nyinshi uno musi bigoranye kujora kumusaba navuga ngo izo karita zinakiri wa Marike muzima so acangendera rero navuga ngo kuri performance ndavuga ko equipe yayoboye championnat ya Dynamo ndetse na equipe navuga ngo baramenyeranye of course kare nababakinyi navuga ngo bari kuza bakitwara neza ndetse buri muntu wese arindiriye kuri match nk'irya bameze neza bariko baritwara neza muri zino nkino adi sinza kuba nemenanya cyane na apologize akugerageje kuraba championnat uko iri kiragenda inkino 10 zimaze kuba adi urabona neza yuko nivyo Dynamo iratsinda kandi nivyo n'Urunani baratsinda ariko novuga ko ni diwere igiye kubiba hagati yamwe mu club akunzwe cyane hano mu gihugu ndavuga equipe ya Dynamo ndetse n'Urunani dukunze kuba tunabibona ndetse no kuri no ku bibuga kenshi y'ayo equipe akina ariko hagati mu myubakire y'ama club ndavuga kuri equipe y'Urunani ndetse na equipe ya Dynamo hari filosofi buri equipe yazanye muri equipe yiwabo canke muri novuga gute muri organigramme yiwabo zisa n'itandukanye ndavuga hagati y'Urunani ndetse na equipe yande na equipe ya BBC nako na equipe ya Dynamo uti kubera iki kwa Dynamo hariko harakora experience nkuko apologize yaraje ko babivuga ariko mu Urunani nabo bavavanuye n'ikintu ca experience ahubwo baduza abana bakiri bato nabo bari bamaranye igihe kitari gito bariko barakinana sinzi kwa kakana sinzi kwa kakana hakurya wewe ushazwe kuvuga ko bakoresha experience ahandi nabo bariko bakoresha jeunesse ndetse n'ubwitange budasanzwe muri equipe yande muri equipe y'Urunani adi sinzi kwa kakana uri kurakumva abana bari muri equipe y'Urunani aba ba Olivier K Mirembe aba ba Azadi aba ba Israel aba ba Vani n'abakinyi bamaze plus de 3 ans 4 ans bariko barakinana muri equipe B y'Urunani ariko bitandukanye cyane nibyo ndiko ndakubwira apologize mu gihe mu Urunani muri Dynamo nabo bafise abakinyi bamaranye plus de 3 ans benshi barako barakinana ba Jogibert tereka kaba ba Dave genda kuri Batametonge Etienne ugenda kuri aba bagasongo waruvuze uduge nyene kuri aba bakinyi aba n'abakinyi bashi cyane uyu musore w'umugihosha ndavuga ba Derike n'abakinyi ubona ko bamaranye igihe kitari gito barako barabana ariko nabo bamaze ko bagiriye experience ndavuga ya basketball muri division 1 hano mu gihugu cacu c'u Burundi ariko ukaraba eske experience uwitwa Gasonga fise ubwo ije guhura na ya jeunesse na kwa kwitanga kudasanzwe ku mwana muto Boringo bakuye mu gihugu cacu ca RDC ubwo biraza kuba bigenda gute kuri Gasongo biraza kuba bigenda gute kuri Boringo nico kibazo ndiko ndibaza ariko apologize ugerageje kuraba equipe y'Urunani ikintu baba barakoze ntabwo bari kubarubakira nivyo bashaka ko bariko baritwara ino sezo bakitwara neza cyane ariko ntabwo bariko barubakira gutwara ino sezo canke ntabwo bariko barubakira kuba bo kwitwara neza cyane ino sezo uti kubera ikizinze kwa hano muri ko murantaho ne equipe y'Urunani kuduza abana bakiri bato bariko barabaduza kugira ngo nabo baze kurondera ya experience kandi nemeze ijana kwijana yuko iyo experience bakaramuka bayironse kuri equipe y'Urunani imyaka 2-3 barako barakina championnat nkuru y'igihugu brother kizoba kigoye guhagarika kwitwa Olivier kizoba kigoye guhagarika kwitwa Azad kizoba kigoye guhagarika aba ba Boringo kizoba kigoye guhagarika aba ba Israel ndiko ndakubwira Israel n'umwana muto ubona ko kuri defense rumwe mu bana bagoye cyane aba bavana ni bamwe mu bana bafise ishaka
aba ba Azad ni bamwe Azad wewe novuga ko yabatanze yabakuriye kuko yagiye muri ako mwaka weze yari kumwe ariko abandi batuze muri uretse no Olivier nawe ku mwaka weze bari bamutije muri equipe ya Kerne niyo yari karakina saison yiwe imbere ko agarukanwa muri equipe y'Urunani bivuze ko hari bamwe muri abo bana batanguye kugira experience kuko ugerageje kuraba ba Azad ugerageje kuraba ba Olivier ne bamwe mu bakinyi badatinya kumena sa zone peu importe umukinya arimo bivuze ko bamaze kuba bire mu mico cizere cyo kumva yuko dushobora gukina basket yiwacu peu importe jeunesse dufise ariko tukitwara neza cyane bivuze ko jeunesse bafise bariko barahabwa ubwo budahangagwa n'iyindi experience novuga ko iri muri equipe yande muri equipe y'Urunani ufisemo uyu Bujeje Romis kapiteni wa equipe y'Urunani ariko aranitwara neza cyane ariko arafasha abantu bana ubona ko haragira n'igihe bano bana byanse aza akavyifatira mu ntuka akavuga ati reka ndabereka ukuntu bino bintu biko biragenda kimwe mu kintu ndiko ndashima muri equipe yande muri equipe y'Urunani waje kuduga kuri Bajire Lipia umusore bakwe muri equipe ya Remesha nawe numwe mu basore ubona ko yaramaze kumenyera ino shampiyona kuko nyimba yarayibayimwe ku mwaka uheze yaramaze kubona ubwiza n'ububi bw'ino shampiyona yaramaze kubona ati ino shampiyona bakina gutya ino shampiyona bashiramo intensity ingana gutya yaramaze gutahura ivyo ndimwo muri ino shampiyona yiwacu uvise kandi n'aba bakinyi nkaba Malike nawe numwe mu bakinyi afise experience ashobora kwankadira bano bana nyimba nduvuga ati je ndiko ndamena uno munsi ariko ndafise Azad nawe niwe kazoza ka equipe ndagomba kumwereka uburyo batwaramwo baro ngomba kumwereka uburyo banyagizamwo baro brother niyo mpamvu ndiko ndakubwira ati ngomba kuja kure cyane na apologize kuko equipe y'Urunani bo bariko bakinira kuri jeunesse bagakina no kuri collectif cyane paraporo ya equipe yande paraporo ya equipe ya Dynamo kuko Dynamo ni ibintu no munsi bidakoze Gibel birakora Tametonge Etienne abo babiri batabikoze biragoye kuzobona biriko birakora Brian Kavakure biragoye kuzobona biriko birakora Benini Jimbere biragoye kuzobona biriko birakora Gasongo sinzi ko ahantu muri ko murantahura Gibel ataje ngo avyifatire mu ntoki Tametonge ataje ngo avyifatire mu ntoki sinzi shaka kugenda kuri page ya Dynamo uraza gusanga uwitwa Nijimbere Jogibel uraza gusanga uwitwa Tametonge Etienne ari bamwe mu bakinyi kira match ziriko ziraba nibo bakuranwa kuba ba MVP muri match rimwe na rimwe haraza uyu Clement nawe akazamwo ariko la majorite nk'ibice 80 kwijana cyangwa 85 uza gusanga ari witwa Tametonge Etienne bivuze ko hariho ya individualism iri kiragaragara cyane muri equipe ya Dynamo nibyo bafite experience ariko harimo ya individualism iri kiragaragara ariko match nyi ko byo byarana bakuse match ya Dogala match yabaye turiko turasinyana ya partenariat na Amstel muri ya match Urunani rwatsinze harimo ko kantu kwa individualism kagiye gukora kwa equipe ya Dynamo baza kugongwa na experience ndetse na ntabwo ari experience ahubwo baza kugongwa na lo collectif iri kirakogwa na equipe yande na equipe y'Urunani rero muri rusangi ndabona ko ntabwo ari match izoba yoroshe haba kuri equipe y'Urunani haba kuri equipe ya Dynamo uti kubera iki ndavuga mu mice igira kuri 2 adi first of all harimo ako kantu kuko kwa Dynamo twatsinze ku Urunani twatsinze twese dufite victoire zigera kuri 10 ntabwo dushaka gutakaza victoire n'imwe nyakizo tuma match iryoha ico ni ikintu cyambere shobora gufatira ko ari match izoba ikomeye ikindi kintu harimo ubwo buke hagati ya Dynamo ndetse na equipe y'Urunani ako kantu ko kwiyumvisha yuko umufana yari kararirimba ari karasara ari karagirane avuga ati wewe ko tugomba gutsindwa n'ijya equipe kubera umufana yaje uwo mufana kwa Dynamo arahari uwo mufana ku Urunani arahari sinde kwa kokana kuri kurakumva bituma bwa bwitange buri kwa Dynamo bwa bwitange buri ku Urunani buza bukagwira ndetse akaramo niyo rivality tebwo hagati mu kibuga bikaza gutuma ndetse n'urukino rwago rukomera rero muri rusange nuvuga ko ni championa ni na match nuvuga ko yaje adi iyi match je ku mwanya sinzi ko nuvuga ku mwanya mwiza ije muri wa mwanya ata muntu numwe aza kwitwaza ikintu kwa Dynamo naco kwitwaza Urunani nta kintu kimwe cyo kwitwaza iyo banko kuri journée ya gatatu ya kane harige wosanga equipe imwe yakubiswa canke yagizene bakavuga ati ntituritora neza cyane muri champion ati muratujanira n'iki ibaye kuri journée ya nyuma ya faza bivuze ko match 10 wakinyi warabonye amakosa ukora warabonye aho bagomba kukumenera nawe ugomba kubikosora kugira ngo ntibishobore kumera nabi ku Urunani nuko kuri Dynamo nuko rero novuga ko ku munsi wa Mungu ni shock novuga ko imeze neza cyane kandi nibaza ko n'ikintu cabaye
ndavuga mu buyobozi bwa equipe ya Urunani kidashobora kuza guperitiriba bano basore ba Elvis K Gafyisi nizira ko nabo bazoba bameze neza cyane ndetse n'abasore bo bitwa Jolis nabazo bameze neza cyane sinabaza ko Dynamo iza kwemera gusubira gutsindwa na equipe y'Urunani kandi sinabaza ko Urunani nabo baza kwemera gutsindwa na equipe ya Dynamo nibaza ko byose biracika kuri departement ku munsi wa Mungu nuko rero mwumvise ko babicige no hino ama equipe yose mwumvise uburyo ameze mwumvise uburyo amaze ko babanahangana nizera ko ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 8 mugomba kuba mwashitse byifashe uko mu kwinjira kuri porto ku myaka 18 ibihumbi 5 mu gihe abasigaye n'ibihumbi 10 tribune simple 10 ni porto mu gihe tribune simple ni 20,000 VIP 50,000 ticket sponsor n'ibihumbi 100 ndetse ku rundi ruhande hariho na reservation ushobora kurondera Arsene Bucuti akakwereka uko ibintu bigenda reservation uza amafaranga bari ibiriko plus de 1 million umuriro hariho 1 million hariho 2 million urumva yarenga gusa ntuza munsi ya ntushaka kuja munsi yayo nuko rero hamwe wicara ku ntebe yanditse kizina ticket sponsor ni 100,000 uyatanze ntuze intebe igaragara icyo berekana ati uyu muntu yaritangiye febabo cyane playoffs nanyene bamaze kuba banabigira ni emilio kuri 2000 ko nyene hose nuko muri reservation nuko babyifashe mu gihe kurundi ruhande bane ko abakobwa nabo ibintu byabo birakomeye ni jeunesse namaze kuba banakinwa yuko Dynamo iyoboye ku ruhande rw'abigeme Dynamo bakinye basinda Victoire Star Rezipo niko kuko banze kubatakaza urukino rumwe batakaje batsinzwe na Dynamo message banze kuba batsinda inkino zigera kuri 3 mu gihe ya Canary Gladiators maze kubitsinda inkino zigera kuri 2 Gladiators nayo yasubiye inyuma kuri imwe muri equipe yakinye final nako sirovuga ngo yakinye final ahubwo ni triple champion yatahukanye imaze inshuro 3 yikurikiranye ariko ino sezo ubona ko nimwe muri equipe isanzwe imenyerezwa kandi na Arsene Franzima ariko ubona ko uno mwaka bashobora kuba bagurishije abakinyi benshi cyane ndavuga nk'aba babukuru Elsa bavuye bakerekeza muri equipe ya Rezipo harimo abitwa harimo n'abakinyi benshi cyane bagiye muri equipe ya Dynamo bavuye muri equipe ya Gladiators ni equipe ubone kuri rikirakinisha abana bakiri bato biduganiye bo nyine ubwabo ariko kumenyera nibyo harimo abana bazompira ariko kumenyera gutsinda equipe nka Dynamo yubatse kuri aho kumenyera gutsinda equipe ya Rezipo nayo yubatse nko kuri aho bitwa ba Darlene biragoye ariko ni equipe ubona ko kazoza kabona ko ni kazoza kariko karaba keza kuko bivanye n'abakinyi bariko barakora bariko barubaka umushinge navyo bizoza bikamera neza cyane muri rusange ya nuko ya gatano ni Young Sisters nayo imaze kubitsindira urukino rumwe nayo yasubiye cyane ku mwaka w'igogo ni Young Sisters yakinye playoffs urumuri gogo nta nakino namwe rumuri nimwe muri equipe nayo ubona ko iserukira Université y'u Burundi na equipe ubona ko iteratsinda na rimwe ariko navyo ni ibintu byo gusariwa cyane nyimba tubona ama equipe ashobora kwitanga ashobora kuza akavuga ati twe tugomba gukina nivyo harimo abo bakinyi ubona ko bitanga harimo n'abandi ubona ko novuga ko bataragira iyo experience muri basketball ariko nabo novuga ko filomeze bizoza bikamera neza cyane kuri equipe ya Rumuri mu gihe nabo baba bandanije bashiramwo ingufu nk'izo bariko barashiramwo ari